Ndasubiriye kubakaze mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV mbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kuri ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV mbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Namakuru menshi cyane rero namakuru agaruka ku ngingo nkuru ziba zitandukanye namakuru abarundi baba baranyegejwe haba muri politiki haba mu iperereza haba mu nkino haba mu ndero haba mu gateka kazi na muntu ndetse namakuru aba ariko aravugwa mu kibano ayo yose rero imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibashikirayo ikabatonora neza ayo makuru yose ku buryo bwizo nido ndabahaye kaze rero mu makuru yacu tubwira tubashikirize amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Murangora i Rwanda aho hari kubera inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bitabiriye iyi nama. Kuri ubu rero bagira barabire hamwe ukungena umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini wosahirizwa ndetse barabire hamwe n'ukungena umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wobandanya ushigikirwa na cyane kuba umugwi wa M23 bagira baje mu biganiro barabire hamwe kumwe umugwi wa M23 wosubiza intwaro hasi gusa iyi ni ingingo umugwi wa M23 wamaze gutera umugongo uvuga ko utari buze kwitabira ibi biganiro biri buze kuba biriko birayobera i Rwanda. Aho rero umukuru w'igihugu ca Angola Joao Lourenço ari nawe muhuza w'ibiganiro hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero umugwi wa M23 wamaze guhakana ko utari buze kujya mu biganiro na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu yandi makuru kandi nuko nyene muri iyi nama iriko irahuza ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko aho president w'u Rwanda Paul Kagame yahuriwe na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero ibara riraguye muri iyi nama. Nyuma yaho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avugiye amajambo ateye ubwoba akavuga ko injyane z'amoko zadutse mu gihugu cy'u Burundi ngo zoba zaravuye mu gihugu cy'u Rwanda ngo na cyane ko ngo igihugu cy'u Burundi ngo cari gisanzwe kimereye neza. Ni ibiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ubwo yari kumwe ariko araganira n'abanyagihugu abashikiriza nyene ibi biganiro bitandukanye. Yagarutse ku ngingo ijanye n'amoko ndetse avuga ko ngo ijanye n'amoko ngo byaba byaravuye i Rwanda bakabyanduzwa n'abanyarwanda kuko ngo abarundi bari bimereye neza. Ibi byose rero byabandanyije bigaragara ko yariko arashavuza igihugu cibanye cy'u Rwanda na cyane bivanye no kungena umutekano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bitifashe neza. Iyi ngingo rero president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagarutse ko ndetse biragaragara cyane ko yashavuje umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ibi rero mu bibereye ngaha muri iyi nama i Rwanda birateye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye bamusoheye mu nama bivanye no kungene yavuze amajambo y'agacamutwe agira atoke igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Yagirijwe rero ibintu bitandukanye harimo ndetse no kubandanya atuma umutekano w'akarere k'ibiyaga binini utosekara. Ibi rero ni ingingo zigarutswe ko muri iyi nama. Mu yandi makuru kandi turaza kurabira hamwe ibijanye n'ihuriro rya AFC aho ndetse ryatangaje ko ritaribuze kwitabira ibiganiro byari bitegerejwe kubera i Rwanda muri Angola nyine byagombaga kurihuza na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri uyu wa 18 Werurwe mwaka wa 2025. Turaza kurabira hamwe ibyavuye muri izo ngingo nyene zafashwe n'umugwi wa M23. Mu yandi makuru kandi ubumwe bwa Buraya bwafatiye ibihano bamwe mu basirikare b'umugwi wa M23 ngo mu bwo guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kurabira hamwe ivy'ivyo bihano n'abo bantu boba bahawe ivyo bihano. Inyuma kandi yaho humvikanye
guhagarika imirwano mu kurindira ikizova mu biganiro bizobera muri Angola. M23 uyu munsi ngo yoba yateye amakambi y'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC mu ntara ya Tanganyika, aho nyene ngo igisirikare ca igisagara ca Moba cafashwe na M23 muri teritwari ya Walikale neza mu gisagara ca Mpeti. Indege za FARDC zarashwe na M23 aho yingiretse ngo batakaje ico gice, ubu ngo kiriko kiragenzurwa na M23. Bukavu humvikanye kandi imirwano mu makaritiye menshi y'ico gisagara, aho nyene ngo haciye havyuka akajagari, amaduka arugagwa, abantu barahunga, ndetse ntituramenya neza icatumye urwo rusaku rw'amasasu menshi rubandanya. Turaza gukora amatohoza tuze kumenya imvo n'imvano y'urwo rusaku rw'amasasu. Ihuriro rya AFC ndetse n'umugwa M23 ryatangaje ko ryikuye mu biganiro byari biteganyijwe kubera i Rwanda muri Angola, byagombaga kurihuza na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri uyu wa 18 Ntwarante 2025. Iri huriro ryavuze ko iki cyemezo cyatewe n'ibihano byafatiwe abayobozi baryo, ndetse rigaragaza ko hari ngo imiryango mpuzamahanga iri kubangamira inzira igamije kugarura amahoro n'umutekano binyuze mu biganiro. Mu yandi makuru kandi, ubumwe bwa Buraya bwafatiye ibihano bamwe mu barwanyi ba M23 kubw'umutekano muke ngo urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibyo bihano byafashwe kuri uyu wa mbere, biraba aba bakurikira: Generali Maji Ruki Karusisi arongoye ingabo zidasanzwe, Generali Meja Eugene Nkubito arongoye intara ya gatatu ya gisirikare, ingabo ziwe ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Uburaruko kuva muri 2022. Generali de Brigade Pascal Muhizi arongoye intara ya kabiri ya gisirikare ya M23, ingabo arongoye ziri muri Kongo kuva muri 2023 muri Nyandagaro. Bisimwa Bertara, umukuru w'umugwi wa M23, yasanzwe kandi afise ibindi bihano yafatiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Desire Rukomera yagirizwa kuba ajejwe kwigisha no kwangiza abagwanyi bashasha mu muhari wa M20. Desire Rukomera ngo yagirizwa kuba ajejwe kwigisha ndetse no kwinjiza abarwanyi bashasha mu mugwi wa M23. Koloneli John Imani Nzenze arongoye iperereza rya gisirikare rya M23, Jean Bosco Nzobonimpa Mupenzi icegera curongoye ubutunzi mu muhari wa M23, Joseph Musanga Bahati arongoye intara ya Kivu y'Uburaruko ku ruhande rw'umuhari wa M23, niwe yajejwe igisagara c'ubutunzi umwanya muremure. Francis Kamanzi arongoye RBM, ishirahamwe rijejwe gutanga ibikomoka kuri peteroli ndetse na gaz. Gasabo Gorge abo bose rero bafatiwe ibihano kubera uruharango rudasanzwe bafise mu ntambara n'umutekano muke uri kurarangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka dusozerera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko reka mbibutse mu pyonde sabone ndetse na partage kugira muze mu naba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiza kumenyesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, mumenyesha kuri mwe rudeni bashikiriza amakuru n'ibiganiro byakorewe amatohoza. Kanda sabone rero ndetse na partage kandi ndateye yambu umwe mwese mudukirira muri mu gihugu cacu c'u Burundi, abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rukombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye nabaje kudondora zigize igihugu cacu c'u Burundi, badukirira abari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Buganda, Tanzania ndetse
n'ibindi byose bigize umugabane wacu wa Afrika nabashije kudondora. Ndabahaye ikaze rero mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri no muresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV.